burya uyu munsi kubitwararika ivya mwemu ku munsi mwemu yera arabigisha. Urazi ko mwemu yera ashobora kukwigishiriza mu mibu, akakwigishiriza kw'isatsi, akakwigishiriza ku kintu kw'ishugwe, akakwigishiriza ku kintu icyo ari cyo cyose. Yasize avuze ngo azotwigisha byose. Rero abitwararika ivya mwemu, uyu mwemu agenda arabigisha ku munsi kandi abigisha biciye muri ryajwi. Arababwira ati aha burya irishugwe ryaravye niko ubuzima bumeze. Na Yesaya yaravyanditse ngo ubuzima ngo ni nk'ivyatsi gusa, ni nk'amashugwe atotahara mu gatondo ejo agakabirana. Uwo mwema agaca kwigisha erega uyu munsi umuntu arashobora kuvyuka akomeye, inyuma y'amasaha 2 bagashaka kubwira ngo yapfuye. Kandi n'amashugwe mu gatondo uzubona atotahaye asa neza, après midi ugasanga yakabiranye. Ijwi rikakwigisha erega nkwiye gukora hakiri mu gatondo. Buhava bwira na Yesu yavuze ngo buhava bwira nibizobe bigishobora gukora. Mwemu yaraka kwigisha, erega yashaka kuvuga ko umuntu akwiye gukora agifise inguvu, yashaka kuvuga ko umuntu akwiye gukora agifise uburyo, yashaka kuvuga ko umuntu akwiye gukora agihumeka imwemu z'abazima. Mwemu yaraka kwigishiriza ku kintu icyo ari cyo cyose, ugasanga uri yasize abivuze. Nakajwi kongorera kaza mu muntu kakamwigisha, nakajwi kongorera kaza mu muntu wasoma ijambo kakari kwigisha ko. Yesu yarabivuze ngo azobigisha. Uwo mwemu niyaza azobigisha. Nakajwi nijwi nibo bumva. Rero aba bayitwararika ivya mwemu nibo bumva iryo jwi ribigisha ibintu bitandukanye, haba mu ijambo, haba ku bintu tubonesha amaso. Ikindi yaravuze ngo uwo mwemu niyaza azobibutsa ivyo nababwiye. Nagira ndababwire ngo iyo zijya ntumwe mwemu yera kuri rya ngoma ya mwemu yera bari binjiyemo, iyo batigishwa na mwemu ngo yongere abibutse ivyo Yesu yavuze, uyu munsi muri Bibiliya ntacyo tuba dufise dusoma, kuko ibi vyanditswe vyera nk'uko Timoteyo yavyanditse mu cete ciwe kigira 2 mu gice cya 3 umurongo wa 16 yavuze ivyanditswe vyera vyose vyahumetswe n'Imana. Burya aba bantu banditse iyi Bibiliya bari bahumekewe n'Imana, baribukijwe na mwemu yera. Guhumekerwa n'Imana nukurongorwa na mwemu yera. Baribukijwe, mwemu yera aributsa Matayo ukuntu vyagiye biragenda. Mwemu yera yibutsa Mariko, yibutsa Luka, yibutsa Yohana, baravyandika. Uyu munsi nicyo gituma tumenya amakuru y'ivya Yesu ukuntu vyagenza kiri mw'isi, kubera aba bantu barongowe na mwemu yera akanabibibutsa bakavyandika.